Hello guys. Sweat Pro nk'uko bisanzwe muri aka kanyisha kuganira namwe. Kuganira namwe nabatera inkuru y'ibintu vyashikiye ku munsi w'ejo. Ejo narahuye n'aba escrow. Sinovuga n'aba escrow. Sinzi ko ari n'umu escrow kuko ibintu byambaye ko ni ibintu bitangaje. Ndagomba kubabwira rimwe na rimwe murakunze kubona abantu benshi. Hari abantu benshi usanga bafise imitima mibi, ugasanga abantu benshi bafise imitima mibi ntibashaka kugirira neza abandi, ukagira ngo uko kuntu badashaka kugira imitima myiza ngo nibo bavyiteye. Mu bisanzwe urashobora kugira iciza kikaguherekeza, ariko kandi hari n'igihe ukora iciza kikagusubirako. Rero muze muratinya cyane abo bantu basabiriza. Abo bantu basabiriza muze murabatinya gose. Ni impanuro nshaka kubaha. Hello guys, nitwa Sweat Pro. Hama muri aka kanya n'ukuri nshaka kubahanura. Nimba ufise urukundo, nimba ukunda gufasha si bibi, ariko muze muratinya cyane abo bantu babasabiriza. Abantu basabiriza nta mutima mwiza baba bafise, kandi abantu basabiriza iyo akubonye usa neza wisize utuvuta tukagufata, aragupfuhira nkaho umenga amahera mwarayaronderanye, nkaho umenga amahera nayiwe, mbere nk'iyo agusavye ukamwima agasigara aragutuka, agasigara arakwidogera. Ariko ngira ndababwire ikintu kiyo kiratuma mvuga ibi nkaba ndiko ndabivugira ngaha ku rubuga rwa YouTube ni shavu. Ushobora gukora neza ugasanga urapfuye, ushobora gukora iciza ugasanga urashizwa ahantu habi cyane, ukagira ingorane. Igituma ndiko ndababwira nuko hari ibintu byambayeko, kandi sije gusa bibayeko, hari n'undi muntu vyabayeko. N'undi muntu vyabayeko kabisa, aragira ingorane, baramwiba ivyo afise vyose. Jere naratomboje, ntabwo banyivye ivyo mfise vyose. Mu miji itandukanye hirya no hino harakunze kuba hari abantu baba escrow, kandi aba escrow baza bari mu shusho z'ubwoko bwinshi. Hariho abaza ari abana, hariho abaza ari abakecuru, hari abaza ari imisore, abaza umengo n'ababosi, abaza umengo n'udukene. Nukuvuga aba escrow baza mu shusho nyinshi, kandi wewe ntubimenya. Hari n'igihe umengo bagutaye mwirambi. Jewe ku munsi wa samedi harejo nari ndi kumwe n'umuntu araho turiko turatera inkuru, turapiga inkuru, hama hageze ko dutandukana. Tuza gutandukana dutubirana n'umwana, ntazi yo yaravuye, ntazi ikibazo yarafise. Nkurikije ibyo yambwira gusa nibyo nshaka kubabwira ngaha, munkurikirane kabisa, mwumve ibintu byambaye kwejo. Muce mumfasha muri commentaire zanyu mugire ico mubivuzeko. Nimba umuntu yokomeza kuzaragira urukundo, nimba umuntu yogikomeza gufasha, ntavyo nzi. Yari umukobwa ari apepre muri 14 canke 15. Murumva yuko ari umukobwa adakuze, mugabo naye niko akiri umwana. Ego 14-15. Uwo mukobwa rero yaraje n'ijwi riciye bugufi, ababaye sana, arambarira ati, hewe nari mfise akantu nshaka kubasaba, nimundindire ndababwira. Aho rero nari meje gusezera nyamuntu, nasigaye nicuza icatumye uwo muntu dutandukana. Hama rero aje arambwira ati, je mfise ikibazo, kuwa mbere tuzoja kw'ishuri, kandi dufise ikibazo, ariko nabuze amahera kugura impapuro nzotanga kw'ishuri kugira ngo nze nkora ikibazo atangorane. Urazi ko abanyeshuri iyo hageze ibibazo barabatuma impapuro kugira baje kuzikasheta mu biro. Hama ndamubaza, wiga mu wa kangahe? Arambwira ati, jewe niga mu 8. Ndamubaza, none nta bavyeyi ufise?
arambwira je abavyeyi banje papa yarapfuye mama nawe yaragiye sinzi irengero ryiwe sinzi no yagiye numva ibintu ariko arambwira bintaye ikigongwe hama ndamaza none ubaho gute ubayeho gute ngo nakazu mama yadusizemwo twe n'abatoyi banje niko mbamwo rero ndagenda kumesurira abantu nkabafasha hama bakampemba amahera nivyo bidutunze mukankiyumvira none ibi bintu bibaho gute umuntu w'umunyeshuri kuba yoronderera irasiyo batoyi biwe kandi yiga agatonda ku ishuri n'ingene mbona na twebwe tuba dufise imiryango bitugora kurondera birasiga ndaheba ndamubwira ati rero je ndagusaba ikintu kimwe wonyereka ahantu uba aravuga ati nisanga ibyo ariko arambwira ari ibintu biri ukuri nzoze ndamurungikirana 2 nabironse kugira arabe ukuntu yifasha erega byose aranyemerera nuko dufasha imoto turagenda no muhiri wabo turashikaho aranyereka tuba ngaha arama karibu no muri saro ndicara komeza kumubaza ndamuzunguruka hirya no hino kugira nyene menye neza vy'ukuri ko ibintu ariko aravuga ari byo kuko naraba nkabona mutoyi wiwe bavukana nana muraba nkabona se abantu bagoye ku rwego rw'uko baba batunzwe no gusabiriza nkumva biransize kandi nkumva niyoshobora kwiga bimukundire mu gihe atoba afise abantu bamuretse kandi arambwira ngo bahaba ari 3 iki niki hama mu nyuma ndaheba ndamwinjiramwo gose ndamubaza ati none kuvuga yuko wewe wibana ngaha ata muntu w'umuvyeyi mubana burya nk'ubu inje nkarara nkungaha nta muntu nobona ataha ngaha akuze acambwira ngo urumva ngo hariho umumama ngo yamaza kudufasha ngo yamaza kudusanga ngaha ngo mubona ngo aje ngo hari igihe ngo aza kudusanga rimwe tinana niyogaruka sha ngo niyogaruka muga mu nyuma arambwira ngo urumva ngo mumama ngo no dusengana ndabaza nusengera he tijewe nsengera muri Islamu nyene ndabona ko yanteye ibintu vy'ikigongo nyene muga nkumva ibintu byose ariko arambwira umengo birimwo ikinyoma muga bikangora nyene ndakidetermina kuko wewe yarashize amanga mu kubivuga warabona yuko nyene ataso ni nyene bivugana atanubwoba ariko naje kugundura ibanga mu nyuma iryo banga rero ni ngorane nagiye gusanga naringira ninjiremwo ntabizi nasubira ndabaza ati nankubu ndaye ngo ngaha nk'uyu munsi tiburya ati nawe nobonaza ngweka ngo je sinshaka kurara ngaha ngo mbere ngo ndamenye n'ivyo ushaka mbere ngo mbese ngo nisohokere asharahaguruka arasohoka hanze amaze gusohoka hanze arahagarara hari agapetite se akiwe nyene kari gahagaze ngaho nyene naho kariko karatwumviriza mbona gakubitiye nyene akahesinye gaca karabanza karinjira mu nzu kinjiye mu nzu hageze ko gasohoka gaca kamera nk'ukwega umuryango nk'agakingirako nyamuryango rero bafise ukuntu bari barawutekenetse urumva wugaye ntiwiyugurura hari imiryango wugaye uca usanga wiyugura ariko wowe ucugumako umukobwa ndakubita navuga ati aba bana bashaka kunyugarana muri iyi nzu kandi bonyagiriza ibintu bikomeye ntazi burya ebana twagwaniye ku muryango aje kugara nanje ngenda nugurura cambaba umutange wa mukobwa kugurura candasohoka numva ubwoba bwinshi ndavuga ati yebega yewe abana nk'aba bafise ubugome nk'ubu none nk'ibi bagira bankorere n'ibiki kuko ndiyumvira yuko
iyo baza kunyugaranira aho hantu muri iyo nzu bari guca bavutse induru bakanyagiriza ibintu ntazi, mama abantu bakaza bagahagarara ngaho ugasanga baranciye amande. Rero nkuru y'Imana usubira inyuma, naramubajije ati papa wawe yapfuye ryari? Arambwira ati jewe papa yapfuye kera haraheze nk'imyaka 2, kandi yari yadusize mu nzu y'impangano. Ndabaza none iyi nzu mubamwo n'aha hantu ni wanyu casi wanyu? Arambwira ni wacu, ntidupanze. None mwaharose gute? Urumva mama ngo ataragenda ngo nabonye ngo ahagura ngo carahubaka ngo sinzi amaheriyo yayakuye. Ndavuga ati kumbe rero birashobora gushika akaba ari idiri basanzwe bakorana na nyina wiwe. Urumva nk'ubu bafashe nk'umuntu bakamwugarana bagaca bamwagiriza yuko yaraje kubakorera nk'ibintu by'ubusambanyi, urabona ko ari abakobwa. Urumva ava muri iyo nzu bamuciye nk'amahera menshi bakamwagiriza ibintu byinshi. Rero ngomba kubabwira yuko ibintu byo gufasha abantu, nimwabona umuntu adakunda gufasha abantu cyangwa mukazobona umuntu adakunda kugira umutima mwiza, muzomenye ico bivako. Abo bantu bagenda barakoma amashi mwibarabara aho kurondera ibyo bakora, muze murabatinya. Ugahura n'umuntu ukabona asa neza mugabo ugasanga ashaka ngo umufashe, ngo ngabira, ngo igihumbi, ngo 2,000. Sorry gato barantelefone. Rero nashaka gutanga impanuro, mwirinde abantu mufasha, mwirinde gufasha umuntu afise amaboko n'amaguru, mwirinde gufasha umuntu atagwaye akomeye, mwirinde gufasha abo bantu bagenda barakoma amashi mwibarabara. Iyo ni impanuro ndabahaye. N'ibimuga bijya birakora, n'ibimuga birarondera, ibimuga birahiga amahera kandi bitarinze gusabiriza. Umuntu asabiriza amugaye niyo yoba atamugaye aba yosabiriza. Bisaba ko dukora ibikorwa, umuntu agateka imitwe akiyumvira ico yokora cyo muha amahera akabaho agatera imbere. Apana kuyumvira ngo reka nje gusaba ngo kanaka, usaba kanaka. Hano n'abandi bantu bafise imico yo gukunda gusaba amadeni buri mwanya, ngo ngurana agize akabazo ngo ngurana. Nandakubwira ngo shaka ngufashe ngo ungabira amahera, akubwira ngurana kandi uyamuhaye ntayaguhe. Rero mwirinde gufasha umuntu utazi, atagwaye, atamugaye. Kandi mwirinde no gufasha abantu mutabona, mwirinde gufasha abantu mutabona. Zoba n'izindi nkuru z'abantu bakunda kupresenta ibintu by'ibibazo nzobabwira abantu batandukanye bakunda gupresenta ibintu by'ingorane by'ibibazo, kandi ibyo byose bakabikubwira ari mu nzira kugusaba yo kugusaba. Abantu basabiriza rero mubirinde. Niwashaka gufasha, fasha umuntu uzi ingorane arimwo neza udakekeranye. Ikindi kigira kabiri, fasha umuntu agwaye ari mu bitaro. Kandi kigira gatatu, wirinde gufasha n'abantu utazi. Ego, kuko gufasha abantu burimo ingaruka mbi kandi biteza ingorane.
rero kandi abasezere kuri urubuga nyene muzobandanye kugira ico mubivuze ko, ndabasabye mbere no gushirako n'amakomantere menshi mugira ico mubivuze ko ibi bintu ndababwiye. Nimubasanga navuze nabi mu nkosore, musanze nawe navuze neza mushigikire, malike, mapartage n'amashare muzoba mukoze cyane. Ya Square to Pro kama kawaida.